Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndagwaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nyemerera nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu, ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho umwe wese aherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye. Tubagezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibindi biba biriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe zaco mu makungu ya kure. Igipolisi kirasahura abunguruza abantu ku mapikipiki, ishavu ryaduze. Haravugwa icuka kibi hagati y'abunguruza abantu ku mapikipiki n'igipolisi mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye, nunyemerere nkugezeko iyi nkuru iriko iravurwa mu gisata ca politike, ivuga ko abapolisi bahagaritse mu kiringo c'amasaha abiri umurwi w'abashingamateka ba seneri bari bagomba baremeshe ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Mu gihe mu gitondo co kuri uwu wa kane igenekerezo rya 27 Mukakaro 2023, bamwe mu murwi w'abashingamateka baturuka mu mugambwe seneri bari baramutse batunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru. Haje umurwi w'abapolisi uvuga ko warungitswe na komiseri wa komine Ntahangwa guhagarika ivyo bikorwa. Abo bapolisi batanguye ari bake cane, ariko uko umwanya wahera niko imiduga yabazana muri ico kibanza yaguma yiyongera. Ivyo bikorwa bikaba vyari bigomba bibere mu ngoro y'umugambwe seneri iri ku Mutanga Noru muri zone Gihosha muri komine Ntahangwa, aho bamwe mu bamenyeshamakuru n'abashingamateka bari bamaze kwinjira indani mu ngoro y'umugambwe. Ariko Agathon hamwe n'umunyamabanga mukuru wa seneri Simon Bizimungu bakaba batari bwashike muri ico kibanza. Abari bamaze kuhashika hakaba ari abashingamateka 9 harimwo uwutwara umugambwe mu gisagara ca Bujumbura Gikiki Pascal. Niho rero mu gihe bari biteguriye gutangura ibikorwa baza babona abapolisi baza kubugariza, bamwe bababuza gusohoka abandi nabo batari bwinjire bababuza kwinjira. Naho bahavuye babareka bagakora, bamwe mu bashingamateka bari ngaho bakaba bakiriye nabi iyo nyifato y'abo bapolisi yo kubahuka kuzibira abashingamateka batowe n'abenegihugu, bakababuza kurangura ibikorwa barekurirwa n'amategeko. Ku bwabo ngo ntibatahura ukuntu bobabuza gukorana kandi hata abandi banywanyi bakoranije. Ivyo bibaye mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano bumaze igihe bwarahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe kubera indyane zari zimaze iminsi zibuvugwamwo. Ivyo bikaba vyagiye biravamwo ikurakuranwa hagati y'abagize ibiro vya politike gushika naho Agathon ahagarikwa na bamwe mu bagize ibiro vya politike vy'uwo mugambwe. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba aheruka kumenyesha mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu ko bakirindiriye ivy'iyo mirwi yompi izobazanira mu bushikiranganji kugira ngo babikorereko bisunze amategeko agenga imigambwe hamwe n'amategeko ngengarugo ya seneri yemejwe mu mwaka w'2019. Ese ibimaze iminsi bibera mu mugambwe seneri mubona bizoherera hehe? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango zano makuru, kandi nuko mu ntara ya Makamba igipolisi kirasahura abunguruza abantu ku mapikipiki, ishavu ryaduze. Haravugwa icuka kibi hagati y'abunguruza abantu ku mapikipiki n'igipolisi mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Abapolisi barafata amapikipiki bagategeka ko hariho amafaranga agera ku bihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Abo bunguruza abantu ku mapikipiki baridoga bakavuga ko hari ubusuma bwateguwe. Ku bw'amasoko yaho nyene, igipolisi gikora uruhigi rukabije kubunguruza abantu ku mapikipiki baca amafaranga muri iyi minsi. Abapolisi bahagarara ku buce bwinshi bw'ibarabara kugira ngo bafate amamoto ariko aho gusuzuma ibiranga ipikipiki.
yifashwe yose ica ijanwa ubwo nyene muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Makamba ata n'ico badusiguriye, badutegeka kuriha ibihumbi 100 vy'amarundi kugira ngo tuzisubizwe. Birababaje, nta n'igitansi baduha. Uko akaba ariko abo bunguruza abantu ku mapikipiki bidoga, bagiriza abapolisi ko banabakubagura mu gufata izo pikipiki, baranadutera ubwoba ko boturasa, ntituzi ico twacumuye. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Mu bapolisi bavugwa cane muri ayo mabi harimwo komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega. Komiseri Moise Arakaza arakaze cane mu mabarabara yo mu Mabanda, aheruka no gukubitwa mu mishamirano yagiranye n'abadereva b'amapikipiki, ariko arabandanya yiba amafaranga. Nubwo biruko ariko uwurongoye igipolisi mu ntara yarabimubujije bibi vy'ubusa. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uwurongoye ikambi y'igisirikare iri muri komine Vugizo yarakubiswe n'uwurongoye igipolisi muri komine. Uwo mukomiseri yafashe ipikipiki yari yunguruje uwurongoye igipolisi ivugizo. Uwo yaragerageje gusigura ko yihuta hatanumvirijwe, uwarongoye igipolisi muri komine yaciye amukubita amakofi. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Bukeye bwaho aherekejwe n'abamucungerera umutekano, iyo ntwazangabo yarakubise uwarongoye igipolisi aca anamujana ku kirindiro ciwe. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Uwarongoye igipolisi muri komine yaciye ahabwa igihano c'amezi 2 ahanywe n'abamukurira. Abarongoye intara ntibaragira ico bashikiriza kuri iki kibazo. Nayo kandi i Muhanga hariko haravurwa cane ihagarikwa ry'abana b'abahungu bagera kuri 40. Abahungu batari munsi ya 43 barahagaritswe kuri uwo wa mbere w'uwa 24 mu Kakaro 2023 ku mutumba Gashibuka muri zone na komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Kubw'abanyagihugu, urwo rwaruka rwari rugiye muri Tanzania kurondera akazi ko gukora mu mirima. Igipolisi kiremeza ayo makuru. Abo bana bahagaritswe baracari bato, bakaba bafise imyaka iri hagati ya 14 na 20. Kubw'abababonye nyene, abanyagihugu bakaba bavuga ko bafashwe n'igipolisi mu gihe bashaka kuja muri Tanzania, igihugu kibanyi. Abana bakiri bato baraheba amashure bakaja kurondera ubuzima hanze y'igihugu, na cane cane muri Tanzania. Imiryango ntishobora kubabeshaho kubera ubukene. Uko akaba ariko abanyagihugu b'i Muhanga bigana. Igipolisi kikaba kivuga ko catabajwe n'urwaruka ruteramira amahoro. Urwo rugizwe n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD, imbonerakure ahanini barakizura mw'ijoro ryose ku butaka bw'igihugu. Amakuru yaratomoye, twarabafashe bose. Urwo rwaruka rwose rugizwe n'abahungu, bakaba bava mu makomine ya Kayanza abenshi muri bo, abandi nabo bakaba baturuka i Ngozi mu ntara ihana urubibe na Kayanza. Vyiganwa n'isoko mu gipolisi ritashatse ko rimenyekana. Abandi bantu 4 harimwo umukenyezi barahagaritswe, barungitswe ku mugwa mukuru w'intara hamwe n'abo bahungu 43 kuri uwa gatatu. Uwogira 5 yarahunze. Urudandazwa rw'abantu muri iyi minsi mu ntara nyinshi, abategetsi baravuga ko hari ibitigiri biteye ubwoba vy'abaheba amashure baja muri Tanzania. Ntitugira na kimwe co gufungura twoha abana bacu, habonetse naho ibikorwa vyo ku munsi mu mirima ku bihumbi 3 baduhemba ku munsi ntibishoboka kugaburira abana bacu no kubagurira amakaye bakeneye kw'ishuri. Nico gituma benshi baja muri Tanzania biturutse ku bukene buri mu miryango. Umwana wanje jewe yomotse afise imyaka 11. Iyo ni imyidogo y'umupfakazi wo muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko. Ishirahamwe riharanira agateka k'abana FENADEB rikaba rivuga ko habaye urudandazwa rw'abo bana. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryaharuye abana barenga 500 bagurishijwe hanze y'u Burundi. Rikaba rihamagarira uwo ari we wese gufasha kugira ngo ako karanda gahagarare. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bujumbura ibiciro vyo kwiyunguruza muri tagisi atawubiturukira. Amaborogo y'abanyagihugu ubu ni menshi. Abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura mu burengero bw'u Burundi baratabaza ko bageze ku gatsi ka nyuma. Bariyamiriza iduga riteye ubwoba ry'ibiciro vyo kwiyunguruza muri tagisi. Igiciro cigwije na kabiri. Abadereva b'amatagisi bo bavuga ko ubukene bw'ibitoro butuma baja kukirondera muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kubw'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura biragoye, mbere ntibinashoboka
kuriha itagisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Kuri benshi igiciro ca tagisi cigwije na kabiri, urugendo ubwa mbere rwarihwa ibihumbi 10 y'amarundi, ubu rurihishwa ibihumbi 20. Ayo mafaranga yova hehe? Uko akaba ariko bidoga. Batanga akarorero k'urugendo rwo kuva mu gisagara hagati berekeza mu makaritiye yo mu buraruko bw'igisagara. Make hategerezwa kurihwa n'ibihumbi 2 vy'amafaranga y'amarundi kenshi, mbere hari n'igihe arenga. Uko akaba ariko babivuga. Kuri iyo myidogo abunguruza abantu bamenyesha ko bagira ibibazo vyo kuronka ibitoro, bati biba ngombwa ko tuja kukirondera muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni kure kandi dutegerezwa kugarura uburyo twakoresheje. Abanyagihugu bo mu mazone yitwa ko hari hafi yo hagati mu gisagara ariyo Bwiza, Buyenzi ndetse na Nyakabiga nabo nyene baridoga. Aha igiciro co kwiyunguruza cavuye ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 na 5 kija ku bihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi. Mu gihe batagishoboye gufata iyo tagisi, abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ngo itorere umuti ico kibazo. Kuri uwa mbere umushikiranganji ajejwe ubudandaji yaradugije ibiciro vyo kwiyunguruza mu gihugu cose. Ubukene bw'igitoro bwarabaye ndanse mu gihugu cose c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko izo ngorane ziva kw'itunganywa ribi ry'ico gisata, akagiriza abarongozi bamwe bamwe kuburabuza politike yiwe yo guteza imbere igihugu. Yiyemereye ko agiye gufata mu minwe ubwiwe ikibazo c'ibitoro mu ntumbero yo gutora umuti wihuta. Mu kiringo kidashika umwaka womenya ko mu gihugu c'u Burundi igiciro c'igitoro kimaze kuduzwa incuro zibiri.